Abo bakenyezi b'abarundi bahungiye i Rusenda bavuga ko batakigira ayo bacira n'ayo bamira kuko bamwe mu mugwi w'abagwanyi bari muri Kongo babarembeje babafata ku nguvu. Utavyemeye canke ugahirahira ukabivuga uca wicwa. Umwe muri abo bakenyezi aravuga uko yafashwe ku nguvu n'ingene mugenzi we yishwe arashwe n'abo bagwanyi bamuziza kumenya ivyabaye. Ukuri ngereranyije nka jewe nyene ndiko ndavuga narafashwe mfatwa n'abasirikare bari bitwaje inkoho bamfatira mw'ishamba barankorera ivyamfura mbi ninda nari mfise y'amezi ane n'inusu inda iravayo ubu nyene yaciye ivayo ndaza banyandaje baranzana uwanteruye anzanye antabaye nawe nyene uwo musi mw'ijoro baciye baza baramwica kuko abamfashe bakankorera ico kibi yarababonye ariko amaze gushika muhira nawe bukeye mw'ijoro baciye bamufata baramukuta amasoro mu nzu baramwica na n'ubu n'iri zuba naho ndi ngaha muri iyi nkambi abandodorera ko ntibabura baza kundonda kuko bazi ko nabamenye kugira ngo banyice. Ayo mabi akorerwa abo bakenyezi bo mw'ikambi y'i Rusenda araraje ishinga abaharanira agateka kazina muntu. Leopold Sharangabo icegera c'uwurongoye urunani CBDH Vicar ruharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi ahamagarira leta ya Kongo na HCR gufata ingingo zihutirwa kugira abo bakenyezi bakingigwe. Murazi neza ko amakambi y'impunzi z'abarundi ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo asanzwe ari mu mutekano muke kandi imigwi y'abitwaje ibigwanisho akenshi ikunda kubatera ikabahohotera aho rero n'abagore bafatwa ku nguvu kubera birumvikana ahantu hari umutekano muke nk'uko ingorane nk'izo ntizobura. Akenshi rero abagore bafatwa mu gihe bagiye kurondera inkwi zo guteka canke bagiye gusaba akazi canke bakagirirwa nabi nyene niyo migwi mu gihe cose bahuye kuko murazi ko ata mutekano usanzwe uri muri ico gihugu cane cane muri kariya karere. Rero muri iyi minsi 16 bisanzwe yahariwe kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina dushimikiye ku byo tubona muri Republika ya Demokarasi ya Kongo dusaba cane cane leta gufata ingingo zo gucungira umutekano w'impunzi z'abarundi ziri muri ako karere mbere bagakora ikintu cose gishoboka cyotuma ibijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina harimo gufata abagore bihagarara. Dusaba kandi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo ibigire impunzi ibijanye n'ihohoterwa bihagarare kugirwa nabi bihagarare maze umutekano ukwiye binabaye ngombwa inasabe ko izo mpunzi zikorwa ngaho hantu kugira ngo zijanwe ahandi hari umutekano mu karere karimo umutekano canke igihugu kirimo umutekano kuruta uko bitubereye ngaho muri Kongo. Imigwi yitwaje ibigwanisho idomwa ko urutoki muri ayo mabi ni uw'abanyamurenge witwa Gumino hamwe n'abamayimayi. Iyo migwi ibiri ngo niyo ibabangamiye gusumba.